Leonce NGENDAKUMANA ndabaramukije namwe kandi ndaramukije nabo bose bariko batwumviriza. Yego baraheruka gukura umushikiranganje wa mbere mu mabanga yo basubizwa n'Uburundi, mbega gukura umushikiranganje wa mbere kurya bisanzwe niko bimera birakurikije amategeko? Gukura umushikiranganje wa mbere ni irabaho birashoboka. N'umukuru w'igihugu baramukura ndi kumushikiranganje wa mbere. Na leta yose barayikura ndi kumushikiranganje wa mbere. Igihambaye kwari gukurikiza no kubahiriza amabwirizwa y'igihugu, amategeko y'igihugu. Mugabo rero ibyo sino birandira kuca sino bitako cyane kuko amategeko ntagikurikizwa. N'ikigo amategeko ntakurikizwa. Byabaye byarabaye bakuje amategeko atakurikije amategeko sibyo byonyine byo byakurikije amategeko. Tubazi byinshi bidakurikiza amategeko. Ariko uko igihugu cyari cifashe kubera kutumvikana hagati y'umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu byari ngombwa ko abantu batandukana. Byo rero byarabibaye kandi abantu benshi narakurikiye barakengurutse. Kuko mu gihugu hari hatanguye kuba umwuka mubi wiyongera ku bindi bibazo biri mu gihugu. Uko tumvikana hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere byari biteye amakenga. Umukuru w'igihugu abona ko amaze kuruha, umwumvirije baravuga yaramaze kuruha. Narumvirije ibyo yavugiye kugereka bya 2025 ngo y'umugambwe CNDD-FDD mu masengesho, kandi ndamwumvirize ibyo yavugiye imbere y'abacamanza Gitega. Yararusha, yarafise amakenga menshi cyane, yarafise n'ishavu imbere atangugira ishavu no kwihindura mu miga byarimo. Rero nk'ivyo bivuye mu nzira urumva umukuru w'igihugu ariko araruha n'inzi kuko ni wakontrola izindi nzego zose nazo zirushe n'abanyagihugu ducatuma. Urabona ko ico kintu cavuye mu nzira, uko cavuye mu nzira kose ni ikintu gitanga umwizero, ni ikintu abarundi twese twashimye. Mbere umukuru w'igihugu yavuze yuko atari uwo muntu canke n'abandi kuko n'ubusahirizi benshi atari bake yuko n'intambamye zari zihari zica zivaho, bimwe abanyagihugu bari byankenerwa bari bakeneye bakabura bigaca biboneka. Ba bantu bahora birirwa baranyuruzwa bakabugwa irengero bakicwa bigahagarara, bamwe bahora bapfungirwa ubusa canke bazira ivyumviro vyabo bigahagarara, bamwe babirirwa bangazwa bigahagarara, impunzi zigatahuka, abapfunzwe bya politike canke ivyumviro vyabo bagafungurwa. Urumva ivyo bintu biratamwizera. Iyi leta rero ntitwirabira ku bantu, birabe ku bantu bava wihenda kuko benshi bagarutse, abashika nka 10 bagarutse. Wava wihenda urabiye ku bantu n'umukuru w'igihugu yagarutse ni hano. Reka turabe imigambi mikuru bagiye gushira imbere mu vyihuta muri ibibazo bwa mbere bikuru biri mu gihugu. Nibi ubona nyene ko bihanze abanyagihugu, byo kubura ibitoro, byo kubura isukari, byo kubura isima, byo kubura imvungurwa, inyobwa. Ibi turabe ko byose bitora umuti kuko bavuga yuko umushikiranganje wa mbere yarifise mu Rwanda kumva ikibazo. Nuko yarafite n'abandi bantu bakorana nawe ariko baca bagira ubwoba ndabizi, cyagira ubwoba bihagarara. Rero mu njamake novuga ndi uko yakuwe kose mu gihugu hameze nkagaruka umwizero, ariko ntiturabyemera neza, ntiturabishima neza, tutumva ibikuru umukuru w'igihugu niyo leta bagiye gushira imbere. Niyo tuzomenya tuti zangorane twarimo ziragiye gutorera. Ubu tuzorabira kuvyo bama, tuzobarabira kubivugwa canke ubwiza bwabo. Tuzorabira kuvyo bama. None mwebwe mubona ibikuru bushira imbere kugira ngo igihugu kizamuke kimere neza byo nk'ibi? Si twebwe tubishira imbere. Mwebwe ivyo mubona, ivyo babasabye bati dufashe muduhe plan, tuvyite plan. Mubona ibikuru byo bibihe bibabaje igihugu? Icambere kibabaje abanyagihugu ni kibazo kijanye
no kumenya ukuri kuri kahise k'igihugu cyacu, kuko ibindi byose urashobora kubikora ariko bya bindi biguma bituboshe bitarava mu nzira, tutaramenya neza icyo turiko turarondera, tuzoca dusubira hahandi n'ubundi two dusubira hahandi. Utohoza ukuri kuri kahise, ukaba ukuri kw'igihugu, ukaba ukuri kw'abarundi, ukuri kw'abahutu cyangwa kw'abatutsi. Icyo ni ikibazo gihambaye cyane cyo kwicarira abantu, dusubize hamwe, tunwane, twubahane mu budasa bwacu, twubake iki gihugu twese turi kumwe, kuko tutahageze tuzoba ngo twagize amaprograma, twagize iki, twagize ibiki, ntibizoshoboka aho tutahageze. Icyo kiba ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo cy'uko Uburundi bwamaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi, intwaro ibereye ko bayivuga, intwaro iha ububasha umunyagihugu guserura ijyagona atakibaguzwa, akitorera abamuserukira nk'abashinga amateka, bamusanteri n'abarongoye imitumba, cyangwa abamurongora bamutwara mu mwidegemvyo, atamutega itsuru, atamurara ku mugono, atawuje kumugura amuhendesha uko kurya cyangwa udufaranga ajya umunsi umwe twaraduheze mugabo akazoca twishura imyaka indwi. Ubu ni imyaka indwi tukinjira mu ntwaro ya demokarasi, koko iyo rero ikazerekanwa n'uko imigambwe iri kwirakora ukuri kwame kugira ikebure leta. Leta itegerezwa kumenya yuko imigambwe itari ku butegetsi idakora, izokora amakosa nk'uko izindi ntwaro zakoze amakosa, izo intwaro zagiye zikurikirana zivaho. Amashirahamwe yigenga agakora kigenga kuko kugira ngo ashira habona ibibazo biri mu gihugu n'abanyagihugu, hanyuma umukuru w'igihugu na leta n'izindi nzego, inama nshinga amateka n'ingingo amateka n'urwego rw'ubutungane babitorera umuti, mugabo byagiye habona mu mwidegemvyo. Apana ko umuntu ashize ibibazo biri mu gihugu bihanze igihugu n'abanyagihugu ahabona acaja mu gasho, aca kurikiranwa akita umwazi w'igihugu. Oya, abantu bagashobora kwishira bakizana, bagashobora mbere no kugira imyiyerekano biyamiriza ibintu bitagenda neza, bashima n'ibigenda neza. Iryo ni bwirizwa shingiro, si twebwe turiko turabivuga. Abamenyesha makuru batohoza makuru ko bavyumva bidegemvye. Umumenyesha makuru acha gutohoza makuru, abantu bakamubwira ngo ayo ndavuga, abamutegeka kubera iki, inyungu z'akabuga to ikari ku butegetsi, ngo mubivuze abantu bakabimenya, twaba twambaye ibara, agaca agenda akadondera ingene bivuga kabyonona ngo ariko shikiza makuru atari amakuru ariko arashikiriza, ugasanga ariko arabesha nayo nyumenya kandi azi ko ariko arabesha. Ibyo rero dushaka ko abanyamakuru bigenga kuko bakidegeja mu gutohoza makuru no mu kuyashikiriza no mu guha ijambo abanyagihugu nabo bagashikiriza ibyo bumva mu gihugu, byo babona mu gihugu n'ingene babona batwawe bigashikiriza. Hanyuma abatora nayo nyene urabona ni kibazo mu gihugu. Mu biganiro numvise ngo byabaye mu gihugu cy'u Burundi, byari n'ibiganiro byari iby'umuganga CNDD biyumvira, bavuze bati amatora mu gihugu cy'u Burundi n'inkwezi y'amarere, ati kuva amatora abaho yama akwega ingorane mu gihugu, abantu bakicwa, abatora bakicwa. Burya s'amatora akwega ingorane, s'amatora n'inkwezi y'amarere, nakagwe k'abantu kaja kwiba amatora, kayategura nabi, katunganya nabi, mwiterabwoba, kakayiba, hama abantu bagaca bavyanga, bagaca hakoreshwa igisirikari, igipolisi, iperereza, abajeje intwaro, ubutungane, kugira bagire nabo bantu bariko baravuga ati amatora ateguwe nabi yagenze nabi. S'amatora rero atera ingorane, nakagwe k'abantu gatera ingorane bakenya. Aho rero urumva ibyo nibazo bikuru byo mu gihugu. Hari ibibazo rero by'ubukene, hari ibibazo by'inzara, hari ibibazo by'ubushomeri, hari ibibazo bijanye n'ingene abanyeshuri biga ubu ntibiga, ntacyo biga nta na kimwe. Urabye ingene biga bangana mu myaka iri imbere, iki gihugu kizogira ingorane kitangwe kwitegurira abo bantu ingene kizobafata, ingene kizobabesha, ko bazokwamabaza ngo barize kandi batize. Ikibazo cy'amashuri giteza gushirwa kw'inguvu, ikibazo c'ingene inzego nshingwa ntwaro haba mu gihugu hagati cyangwa izi inzego nshingwa ntwaro zihagaze ku bushikiranganje,
zitegerezwa gusubirwamo kuko uretse yuko hari abantu bakora batabishoboye bahabwa ubuzi batabishoboye uretse ko abantu ari benshi hari n'ikibazo kijyanye n'ingene abakozi bangana mu gihugu ni benshi cyane umuntu wese arahaca ngo nzana ni wanje ubu rero iyo babirukanye bacaza kubitwarira bakabura amahera babari bacagira arabazana akabarekezaho ngo nimwigumira hari ingorane nyinshi muri ibyo bisata ugasanga no mu kubahemba babahemba imishahara inyuranye ugasanga mbere hari nabo bashira imbere bakaba bimwe bita ngo gupenderera gukundwa akaza ugasanga umuntu ariko ahembwa miliyoni yo nk'ibihumbi cyane ugasanga uwahembwa miliyoni ariko ahembwa 50. Ibyo byose rero ukacu usanga ni ingorane zitegerezwa gutora umuti ku neza y'igihugu n'abanyagihugu